Donald Trump yavutse ku igenekerezo rya 14 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1946 i New York. N'umugabo w'umunyamafaranga menshi akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe w'abarepublikani. Yabaye umukuru w'igihugu agira 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kwa 20 umwaka wa 2017 gushika kwa 20 umwaka wa 2021. Ubu naho akaba atowe nk'umukuru w'igihugu agira 47 agiye kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushika mu 2028. Donald Trump yavyawe na Fred Trump, umunyamafaranga yakorera mu gisata cy'inyubako. Nyina nawe akaba ari Mary Ann McLeod. Donald Trump yize kuri Wharton School muri Pennsylvania. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 yaciye afata uburongozi bw'ishirahamwe y'umuryango wabo, ishirahamwe ryakorera muri urwo rudandazwa rw'inzu acagita The Trump Organization. Iryo shirahamwe ryarateye imbere cyane kubera kubaka no kugura inyubakwa nziza nka Trump Tower n'izindi nyubakwa zari hanze y'igihugu. Donald Trump yahavuye agira n'amazu y'itombora bita casino, inzu zo kubamo nziza, ibibuga vya golf. Yanashize amafaranga menshi mu bindi bisata nka sport, ibinyamakuru, amahiganwa y'ubwiza n'ibindi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 Donald Trump yari yamaze kubicamamare mu itangazamakuru. Kuva mu 2004 gushika mu 2015 yakoresha ikiganiro kumbonesha kure, ikiganiro citwa The Apprentice cyakunzwe cyane. Umugambwe w'abarepublikani Donald Trump yawinjiyemo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Mu nyuma yahavuye yinjira mu mugambwe wa rondera impinduka, yandikisha mu mugambwe w'abademokrate atavuga rumwe na Perezida George W. Bush. Donald Trump yagarutse mu mugambwe w'abarepublikani mu mwaka wa 2009 ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Donald Trump yahavuye atorwa kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2017 atsinze umudemokrate Hillary Clinton. Muri manda yiwe ya mbere, Donald Trump yashitse atera umukono ku itegeko ryiyamiriza bimukira na cyane abava mu bihugu by'abayisilamu. Ugutwara kwa Donald Trump muri ico kiringo ntikwari kumenyerewe. Yagaragara nk'umuntu avuga dudurira ko rimwe na rimwe akaboneka nk'ushwana abicishije ku rubuga rwa Twitter ubu gwitwa X. Mu kiringo cha COVID-19 Donald Trump yakuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango mpuzamakungu w'amagara y'abantu ku isi OMS. Mu matora y'ibihumbi 2020 Donald Trump yaratsinzwe na Joe Biden. Trump ntiyigeze yemera ivyavuye mu matora, aho mbere yagerageje kwitura ubutungane ariko bibi vy'ubusa. Donald Trump mbere ntiyitabiriye n'ibirori byo kwimika wamusubiriye ari we Joe Biden. Hari mbere abatari bake batatinya kuvuga ko Donald Trump yo bari we mu perezida wa mbere yoba yavyitwayemo nabi kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba. Nubwo biruko Donald Trump yagumanye igihagararo mu mugambwe wiwe w'abarepublikani. Mu kwezi kwa11 umwaka wa 2022 niho yamenyesha ko ashaka gusubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2024. Kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 Donald Trump yarazo kugandagurwa mu gihe yari mu miyamamazo i Butler muri Pennsylvania. Kuwa 15 ukwezi kw'icenda naho ibiro vya Amerika bijeje amatohoza FBI vyamenyesheje ko bitanguje amatohoza kuri ndigeragezwa ryo kugandagura Donald Trump. Muri aya matora y'ibihumbi 2024 Donald Trump yaratowe cyane aho yatsinze umudemokrate Kamala Harris bahiganwa. Uyu nawe akaba yarasanzwe ari cegera cyo mukuru w'igihugu.